Musitanteri wa komine Kabezi intara ya Bujumbura umufasoni Esperance Habonimana yaragendeye abenegihugu bo muri zone n'umutumba Migera kuri wa gatanu igenekerezo rya 19 Nyandagaro umwaka wa 2022. Musitanteri Habonimana aratubwira intumbero y'uko rugendo. Twaramutse tugendera umutumba wa Migera muri zone ya Migera tuje kuraba aho abarimyi barima muci nivyo twari tuje kuraba rero kugira ngo turabe kuko imirima yabo ahigeze kandi nkuko mwabibonye turabona neza ko usanzwe kurikirana uburimyi n'ubworozi muri iyi zone ndetse bakarikanije no mu komine twasanze barakurikiranye koko abarimyi ariko barima muci intambamyi zibonekeje muri ririma twovuga cyane ikijanye n'aya mazi mubona bakoresha hano intambamyi nyamukuru naho basanzwe bakora aya mazi bayakura amazi bayapomereza hano bayakura mu rugo ruzi muri Karonge muri iki kiringo naho ubwo ruzi kaba rwaragize imanga ndende cyane aho ayo mazi bayakura basaba uburyo bwinshi cyane kugira ngo amazi ashike hano iyo ntambamye nayo abarimyi basanzwe bakorera hano barayitumenyesheje kandi natwe twarayibonye kanatsinda twaragize n'ico biterera muri aya makoperative basanzwe akorera hano kugira ngo bikunde babandanye bariko bararima neza baronka ayo mazi ariko gushika n'ubu biracasaba uburyo bwinshi kugira ngo haboneke barage d'irrigation kubakira neza ubwo rugomero rw'amazi kugira ngo rushobore gushikana amazi menshi ngaha mu barimyi abasanzwe barimye. Aniseti Harerimana ajejwe indimo muri komine Kabezi aremeza ko ubwo buhinga bwo kurima muci ari ngirakamaro ku mwenegihugu. Uvuga ko ari akarusho bwa mbere nuvuga ko twovuga ku buringanire dusanzwe dukorera ko hano hantu aha hantu muri zone Migera hari mugende w'amazi dukoresha mu kuvomera turavye hose hamwe hafise uburinganire bungana n'amahegitari 200 mugabo kubera hari biterwa bivanze duca dufata muri ubu burimyi bwo muci ni hegitari zigera ku 10 twarimye umuceri nawo gacutwara hegitari 6 aturavye rero ku karusho ko kari wasanga ku hegitari dushobora kuronka niburi itoni 2 zirenga ko ibiro bikeye mugabo turabona aho dushobora kuronka niburi toni 3 n'usugera kuri 4 kuri hegitari turabona rero ko muri make harimo akarusho kubera iki amazi yaragerageze kuboneka naho hamwe haraho mugende wari wagicika abarimi bagiye biyunga bafashanije n'intwara kugira ngo bikunde bashishikare kuvomera. Eka n'abarimyi barashima imirizwa bagiriwe n'abajejwe intwaro. Twebwe koperative bita Migende y'amazi imaze kubaho tukayibamo hakabaho gukwega amazi kugira dushobore kuvomera muci intwaro yarahimirije bihereye ku rwego rw'igihugu barahimiriza ko abarimyi bogwiza kugira ibintu byo kuvomera kugira ngo muci ntihabeho ukwicara kwa bene gihugu bakanahura no inzara twashe dufata iya mbere mu gukwirikirana imirima na cyane marona ko nk'ubundi mu murima w'itomati biratuma umuryango uronka ico fungura ikomine ikaronka amatagisi abarimyi abene gihugu bo muri iyo komine bakaronka ico basuma nico bafungura muri iki gihe cici kubera yuko umugambi w'amazi wo gukwega amazi avuye mu ruzi Karonke washoboye kudushikira byoroshe ko kare ibiye ntivyabaho kuko umuci wacu usanga amazi abaye makeya kubera yuko atabashiramo inguvu bakaza barayakwirikirana kugira ngo ashobore gushikira abene gihugu ku mwanya ukwiye. Iradiyo televiziyo RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza.